N'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanye mudukurikirana mwese mudukurikirana muherereye hirya no hino mu makungu ya kure, mwe muri ku mugabane w'abanyamerika mu bihugu nka leta zunze ubumwe z'abanyamerika nyine, abari ku mugabane w'abanyaburaya mwese mudukurikira muherereye ku mugabane wa Aziya, abari muri Afurika, South Africa, Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, mu burengero muri Congo, mu buseruko no mu bumanuko muri Tanzania, mu buraruko mu Rwanda. Mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi rero reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano ngaho mu ntara ya Cibitoke. Abantu 4 baraye banyurujwe kuri uyu mugoroba ku muhingamo wo kuri uyu w'Imana kw'igenekerezo rya 15 Nyakanga, aho rero abo bantu banyurujwe harimwo abo mu mugambwe SDP utavuga kumwe n'ubutegetsi, ariko uyu mugambwe SDP usanzwe ushigikira umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Abo banywanyi b'umugambwe SDP bafashwe muri iyi ntara ya Cibitoke ngo nuko bari bicaranye n'abakeba bo mu migambwe nka CNL, bari kumwe mu kabari bivuna akanyota ngaho mu ntara ya Cibitoke. Umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Cibitoke niwe yategetse abapolisi ko bafata bahagarika abo banywanyi 4 b'umugambwe SDP. Muri abo bahagaritswe umwe akaba ahagarariye umugambwe SDP mu ntara yaguye ya Bujumbura. Uyu yafashwe akaba yitwa Mawodikazi, uyundi yahagaritswe n'uwitwa Hamuza, n'uyundi yitwa Elize, uyundi agira 4 we amazina ye ntiyaciye amenyekana. Abo bantu batwawe ahantu hatazwi, batwarwa n'igipolisi nk'uko amakuru ariko aragenda ava ngaho mu ntara ya Cibitoke abishikiriza. Abo bantu 4 bakaba bajanwe mw'iperereza, kuri ubu ngubu bakaba bariko barahondagurirwayo. Umukuru w'umugambwe SDP akaba asaba ko rero abo banywanyi b'umugambwe barekurwa, na cane ko uyu mugambwe ushigikira umugambwe CNDD FDD ata bundi bugambanyi barimwo ngaho aho bariko barivuna akanyota. Ngo impembo y'uwushigikira umugambwe utari ku butegetsi, umutware wo muri CNDD FDD adashigikira ibikorwa bibi vya CNDD FDD, impembo ngo ni ukumutwara mw'iperereza bakamushira mw'igunira bagahondaguriramwo. Ivyo bivugwa na Emerance Ndayizeye, umukuru w'umutumba Kagwema ngaho muri komine Gihanga, intara ya Bubanza, yanyurujwe akaba yarajanwe guhondagurirwa mu biro vy'iperereza. Abanyagihugu bo kuri uyu mutumba Kagwema yarasanzwe arongoye bakaba basaba ubutegetsi ko borekura umuyobozi wabo uyu Emerance Ndayizeye. Emerance Ndayizeye nyine yarasanzwe arongoye uyu mutumba. Abanyagihugu basavye musitanteri wa komine Gihanga kurekuza umukuru w'umutumba wabo ko
ari inzirakarengane atacaha afise, ahubwo azira kuba yanka amabi y'umugambwe uri ku butegetsi, amabi ya CNDD FDD. Nk'abanyagihugu bakaba basaba ko umutware wabo arekugwa akagaruka mu mabanga yiwe, na cane cane ko yakorera abenegihugu. Tuvuye kuri iyi nkuru ivugwa mu mutekano, reka tuje mu kibano mu gisata co kwiyunguruza, ibintu vyabandanyije gukomera. Isukari kuri ubu ngubu yasubiye kuduga, ikiro kimwe c'isukari cageze ku bihumbi 8 vy'amafaranga y'amarundi. Ibintu bibandanya gukomera, ikiro c'isukari kiriko kiragura ibihumbi 8, ibintu vyunyutse, ibitoro vyabuze ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Benshi mu banyagihugu bakaba babandanya kubona ko intwaro ya CNDD FDD atahandi iriko irajana igihugu atari mu manga, ngo kandi kuzogishayurayo bizogorana, bizofata inguvu nyinshi cane kugira ngo igihugu kive aho ubutegetsi bwa CNDD FDD buriko burakiroha, buriko burakijana. Isukari ni ubwa mbere bibaye ku kiro kimwe kigura ibihumbi 8 vy'amafaranga y'amarundi. Ivyo bikaboneka ko amafaranga y'amarundi nayo ariko arata agaciro, arimo yononekara ku ruhando mpuzamahanga, uruhando mpuzamakungu. Ifaranga ry'Uburundi rirabandanya guta agaciro cane, mu gihe ikiro kimwe c'isukari kigura amafaranga ibihumbi 8 vyose. Iyo sukari nayo kandi kuyironka ni ingorane, ntago bishoboka, ni nko kurondera umuzi w'ibuye ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ivyo ngo naho ako gasukari kagize ngo karabonetse gatangwa ikimenyane ku kamwana wa mama. Naho ibiciro kandi vyo kwiyunguruza navyo vyaduze, vyazimvye. Abashoferi abunguruza abantu mu ntara ya Ngozi bahisemwo kwirirwa babitse imiduga yabo mu nzu yunguruza, mu mipangu nyene yunguruza abantu. Si mu ntara ya Ngozi gusa, kuri Kotebu imodokari zari zabuze, ngaho ni mu gisagara ca Bujumbura. Ibintu vyaboneka ko ari akamaramaza, abantu biriwe bidoga, abantu babuze ukungene bashobora kwiyunguruza. Ico gitoro umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye yahenze abarundi, abizeza ko igitoro kigiye kuboneka, abizeza ko igitoro gihari, ariko ngo biraboneka ko umukuru w'igihugu n'umubeshi ruhebwa. Arabesha, arahenda abarundi. Ubwo rero ngo nta na kimwe bizigiye ko agikora neza hatarimwo guhenda abarundi. Ni mu gihe bafashe itegeko umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, yashizeko ingingo ihana abashoferi bazoduza ibiciro vyo kwiyunguruza vyashinzwe n'ubushikiranganji. Ahategeka ku mushoferi bazofata yadugije ivyo biciro azojanwa gupfungwa mu gasho 4 semaines, icumweru cose. N'ikinyabiziga canke umuduga wiwe yagenderamwo, yagendesha, nawo ugapfungwa icumweru cose, kandi akazosohoka muri ako gasho ahejeje kuriha ibihumbi 500. Ni ingingo ikomeye cane, ni igihano gikomeye cane, benshi bariko baridogera, ariko mugabo bamwe bati vyari vyiza. Ariko se ikibazo gihari, ibitoro biri hehe?
abantu niba baronse umuduga waronse igitoro bategerezwa kuwipakizamo wose kugira ngo barabe ko bova ku mabarabara. Ivyo rero bikaba biteye ingorane mu gihe ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bufata ingingo nk'iyo ikomeye cane kandi batariko bararonsa abo bashoferi ico gitoro ngo babashe gukora nabo batekanye. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane.